nk'abantu bamwe bavuga ngo banyirukanye hariya ngo nivye kiro cinzahawe abandi bakavuga ngo nasambanye na boss abandi bakavuga nyine vyinshi ngo kazi kananiye mugabo muri abo bose nta muntu umwe yavuga ukuri kuko nta muntu umwe twari kumwe Jeni yari Jeni Imana yiwanje yonyene hari abavuga ko nabo basambana n'abarabu mbega bijya nivyo canke nivyo nivyo hariya nta muntu w'umwirabure ushobora kubona mwibarabara akagenda n'amaguru nikibaho bakubona umengura umusazi umengura uri cyane hariya bose bagenda ku miduga rero baca baraza kuntora namaze indwi yose nugaranye mu cyumba ca jenyene nta nuwa ntajya urumva ngo ndi mu gihano kubera nagiye ku gipolisi indwi yose ntajya urumva ndonda nirwa rukura telefone barayinyaka nirwa rukurira gusa sinaryama ho njyanye mvuze ndasinziriye isaha imwe urumva nirwa urabona garderobe sinzi sinokoreka niko niyaringana ugasanga garderobe yose bayimanuye bayikoroye hasi ngo uzuragorora imuzi imwe upanga ugira iki ash naho nyene cendava cendatoroka nsubira ku gipolisi urumva nashobora kuryama nkavyuka nsanga mfise amaraso nose mw'izosi nkabaza ngo twaye none ni wankataguye guteka ni wankataguye rero natangiye kubibona neza nashobora kuryama nkabona abantu bambaye impuzu zirabura bakambara impuzu zirabura sindamone nko mu maso canke magaze ndiko ndoza nk'ivyombo akaza nk'uruntu rukangira kumacanga mpeje guteka kacikaraza cambwira nticaye ndazanye cyenda mu abatama bari barakazisha acambwira ngo icaye canje wagitetse nabi bihine ndabwira ati uya nagitetse neza je mu ndagiteka uko nyene carazara bingira atetse arambwira ngo nizi wazitetse nabi ntazoshaka caratera isafuriya ishusha agira yinsukiko cendamufata yagira bikumeneko bishushe wari watetse ibiko uwo munsi yari umuceri hariya kenshi bateka umuceri bakawuvanga n'intu n'imyungu yagira ukumeneko ushushe cendamufata amaboko acafata nk'uko mudosa arambwira ngo uranje ngo hano zigira uhava ngo aha nzobicira ngaha kuko urumva harageze kuri etape nkora ntahembwa kako kuwo mutama nyene oya kuri uwo mu mama nari mvuyeho harageze igihe wakora udahembwa warateka bakugaburira bakaguha gusa amagufa basigaje bakajya inyama bakaguha amagufa bego baguhaye amagufa warayajya byabimeze gute oya sinayajya none nk'igufa worya gute kandi niba ari igufa baguhaye amagufa byace bigenda gute amagufa ntabwo nayajya narayata gusa kenshi wasanga nko muri frigo hari amata n'abandi bitomboreyemo sinayatura babona oya babona ash bokwereka nahengera twaryamye mu ijoro nkaca mbyuka buke nkaca ngenda nkasukira uri cyamata nkana cyasubira kuryama agahinda mbona ku murango canke imijoro ku murango yarakinda akinda gute ku murango urumva hari ukuntu nyimba bavyitwiye uburengeti ugasanga aragwifutse gaca afata ibintu vy'imiti agasafuriya ibiki jere nkishika nagira aragwaye wagira ati n'umuti ari kare kwiyubikiye kiramise nkabona arabigize rero hari ukuntu nakunda kwisuka mu mutwe nkifunga amagrombebe rero iyo nifunza amagrombebe yaca mbwira ngo uraberewe ngo ntuzuragumiza uko nyene mugabo ndavyifunze mu mutwe nkumva umutwe urandiye ndavyiho nkumva ndorohewe akaca mbwira ngo oya ngubikuyeko ucumera nabi kumbe rero ndabishizeko niho baca bandonga Yes, 1, 2, everybody. My name is Radio. This is Loy TV in the place. You know what it is. Oh yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. And I'm getting nagatserero. Hamda kugira vyinshi muri entertainment. Hamda kuzanira abahitmaker. Kuri micro ya Loy TV. Already easy gentlemen. Akora subscribe na kugira ngo uzurabona professional interview. Uzurahabwa update news. Ni muri cha kiganiro. Tubabwiza ukuri show cha kiganiro. Kiguha akajyo keza. Ko kumenya makuru y'abastar. Ako kumenya makuru y'ivyamamare ati beg ivyamamare byacu obibayeho gute kuri kamera kumena Airfetch Carf ani watuma image uyibona imeze neza cyane ani watuma sound uyumva imeze fresh sana yes uno musire mu bwa Loy TV ndi kumwe n'umwe mu bajene
ndi kumwe n'umwe mu bigeme ndi kumwe n'umurundi kazi ubona neza yuko yambaye agakanzo kahuje iyo barasi rouge yambaye agakanzo kahuje aho ubona neza yuko afite umushatsi uri naturel ariko harimo utuntu nyene ducanga canze ukuntu ariko tumwakire kwanza uno munsi ndashaka ko tuyaga byinshi ndagusaba gusa remember subscribe kugira ngo uzoza urabona professional interview uzoza urahabwa update news. Welcome on the mic. Umeze neza? No. Amakuru? Nimeza. Amakuru yawe? Nimeza. Ndabwiza ko zibandoye TV basi. Ndabakunda. Babwiye ati mumeze neza. Uwa ndizira ko bameze neza. Abatameze neza nabo ucuvuga gute? Bihangane Imana iri kumwe nawe. Ariko hari umuntu atizera ko Imana biri kumwe ko umuntu ari mu bibazo aguma yavumenga Imana yamutereranye. Ndashaka kumbwira akantu kamwe abantu bibaza ko Imana yabatereranye. Imana irahari. Hari ibihushura kuburimwo ukabona umenga Imana ntihari. Mugabo Imana irahari. Hajya nyine uba wananiriwe. Nihiserukira. Hajya uba wananiwe nihiserukira. Hari abantu babona ku bavuga bakubona kuri Loy TV ariko batazi umuntu turi kumwe mu kano kanya then ndashaka ubwira bariko baradukurikirana bakwita gute akazina kawe witwa gute? Cyitwa Mishu. Mishu. AKA. Irindi zina? Mishu nyine. Igikirundi. Usizina rimwe gusa tu. Igikirundi ni Heshimana. Heshimana Mishu. Misharine. Mimi. Yes, karibu cyane muri Loy TV. Umeze neza umunsi wagenze gute? Neza. Kugira kuri umwanya turi kumwe umunsi wagenze gute kuri Mishu bitagenze neza kugira kuri umwanya nibi? Nta kintu nakimwe bitagenze neza ndashima Imana. Mbega iyo bitagenze neza kuri wewe haba habuze iki mu buzima? Haba habuze iki? Kugira bireho bigenda neza. Kugira uvuga ati nk'ubu uvuze ati ntibyagenze neza. Kuri Mishu haba habuze iki kugira ngo then avuga ati ntibyagenze neza mu buzima? Nk'umwana nabuze nk'amara y'ishuri y'umwana cyangwa umwana agwaye tubyo. Kuri wewe biba bitagenze fresh. Bitagenze neza. Urumva neza yuko rero ati iyo umwana wanje agwaye nta urazi yuko umwana agwaye uri umuvyeyi utegezwa guhangayika kugira ngo umwana aronke icyo afungura kandi aje kwishuri. Tukiri ngaho nyene ndashaka tuyaga byinshi no munsi navuga neza yuko ari byo byatumye kunda gutuma kugira ngo tuyage byinshi. Hari benshi babona umuntu atera imbere batazi yaciye he byagenze gute ariko bavuga ko neza byose biva mu gukora sivyo none? Na cyane cyane. Iyo wumvise gukora nka Mishu wumvise? Nibisanzwe. Wumvise akazi deni wumvise gukora? Nibisanzwe. Bana bimenyereye. Hari abantu usanga ari abana usanga mu bwiye gukora ebana abayumva ebana menga ni hatari. Ni ba bantu baba bamenyereye guhabwa. Yabaguma basaba. Mbega bajye bakobwa bamenyereye guhabwa. Kuri wewe bisigura iki? Bajye bakobwa usanga badashaka gukora bashaka gusa ibyo bahabwa n'abahungu then ugasanga kira kintu cyose guhera ku mayinite guhera ku mushatsi then kugira hasi usanga ari umuhungu. Bajya abantu nka Mishu bajya bigema ameze kujya kuri wewe ubatahura gute? So kuri Jesse byiza. Yego gusaba birabaho hari igihe umuntu abura nyene bikaba ngombwa ko asaba. Ariko hari undi mwanya bisaba ko nawe ukura amaboko mu mozo ugakora kuko si ibintu byari byo byose wapfa gusaba. Si ibintu byose usaba hari ibintu usaba umuhungu n'ibintu utamusaba. Ibyo usaba umuhungu ni biki? Ibyo usaba umuhungu ndashobora kuba nshonje nkabwira ati je meze nabi. Ugasanga umwana aragwaye nkabwira ati umwana ameze uko. Mugabo sinoca ndabwira ati suvete muyingurire. Kotex yingurire umva babisaba ko nanje nkora. Ego wewe urashobora kuvuga ati amushiranje akeneye iki ukakinzanira. Mugabo si ngombwa ngo ukira musinzira nkabwira nshaka gusuka nshaka kwambara nshaka kugira iko ibintu biteye isoni cyane twasaba umuhungu ribi. Ibintu biteye isoni. Ibintu biteye isoni cyane uvuga ati ibi bintu kabisura umwana wo ibintu bibi. Ibi. Suvete basine isaba umuhungu. Kotex sine isaba umuhungu. Kubera iki? Baje ibintu isoni gusa. Biteye isoni. Urumva ruvuga ati ebana abigeme dukore. Nkiri wacu biteye isoni mugabo ndi ku mugabo urumva n'umugabo wanje. Sinoko isoni mugabo nkiri wacu nyene birateye isoni. Tukiri ngaho nyene navuga neza yuko uri numwe mu bantu bashoboye kujabuka igihugu bagiye hanze y'igihugu kurondera ubuzima. Ndashaka ko tuyaga byinshi mu buzima bwo hanze kuko hari benshi baba ngaha mu Burundi abona vyuka akagenda ugasanga aritaye nta nijana. Ndashaka kwanza tuyage mbega uri mu mahanga bigenda gute ariko imbere ko dusimbira ngaho ndashaka kwanza umbwire imbere kuja mwabiri yabigo by'abarabu kuri wewe then wari ufise umugambi nyabaki? Nta muntu magenda hari atafise umugambi. Ibintu ufise imigambi myinshi nkeneye kubaka nkeneye kugira ibintu byinshi nyene ugenda uvuga ati nkeneye kugira ibi. Kuri we ndashaka kubwira ibintu bitatu wagiye uvuga ati ibi bintu vraiment
navuga ko ari byo bintu binjanye mu bihugu by'abarabu. Ibintu byari binjanye ikintu cyari kinjanye nduguhindira ubuzima bw'abanje n'umuryango wanje uravuga ati rero kafate decision yo kugira njeyo mbega kugira ujeyo byagutwaye uburyo bungana gute byagenze gute byagutwaye imbaraga zingana gute kugira ngo ushobore kubona wicaye mu ndege uri kuragenda kugira ngende ntivyanyoroheye nk'amahera y'intuze ya passport ntiyangoye sengiyo nje nayo yandondereye mugabo kugira mvino ko tuje mugenda nciye muri Kenya kugira mvino nyene ngende nshikeyo nyene nshikeyo vyantwaye igihe yo reka muri Kenya nahamaze amezi abiri uri mu biki uri kurakora twaciye mu bintu vy'amagenda mva bice bisaba ko tuhamara amezi abiri gufungura ari ngorane ibintu vyuko imana yabikwa turagenda murashitse muri Kenya wabayeho gute muri Kenya mu gihe atariho wari usanzwe ugiye ucuhamara amezi abiri ko novuga ko igihe cy'amezi abiri ni igihe kinini muri Kenya naho waciye uhaba gute deni wari kurakora iki muri Kenya muri Kenya twahabaye kubera bitakunda ko tugenda ico gihe urumva twagiye mu vy'amagenda rero byasaba yuko turindira hari cyagiye cya corona byasaba ko turindira ibikingo corona ibintu byinshi rero mbona ibintu rero ntarimenyereye bagese ngihugari bw'ibigori rero wasanga badubuga bw'ibigori gusa n'amashu nivyumva baduha gasanga kubisa imisi 3 utafungura 3 imisi 3 kanwa amazi gusa imisi 3 utafungura saa 6 mwijoro kiri gukonye kararuko nyene bivanye n'ingene nyene ubonye ubuzima utarusanzwe baye ico gihe warusigaye ngana gutumaza imisi 3 ushobora kumara 3 jours udafungura ico gihe nayo nonze kuko no kugwara naciye ngwara navuye no bampaye isomo muga ntavyo narinze naje kugwara ngeze muri Kenya ndagwara aho muhira bakomeza bantera intege bansengera ikintu cambere wiyumviriye uri muri Kenya ubonye ubuzima urimo mu gihe wavuye ngaha atari bwo buzima witeze nike kintu cambere watanguye kwiyumvira ntago wigeze wiyumvira kuvuga ati nosubira inyuma nkabiheba byose bikanisure mu Burundi narasaze ndababwira mu ntahane ndabwira abajanti banje nabihevye nshaka gutaha nabihevye ndabwira sinimo nyuguriye ntoroke ibintu byinshi baranka baravuga ati yeza kurindira igihe kigeze mugenda aho muri Kenya mwari mu nzu canke mwari mu ikambi mwahitiye ahantu hameze gute ni nzuba ni chambrette bari badupangiye ntitwasohoka twamaze amezi abiri tutabona hanze kugira ubone hanze waje kwidirisha ukarunguruka mwamaze amezi abiri muri chambrette tudasohoka turaba mama indwi mudasohoka mu nzu turi mu nzu muguma mu nzu byose beraho nyene mumafungura gute batujanye njya mu nzu urumva ubwo bugari bw'ibigori n'amashu aho nyene mu nzu kumesa hari aho nyene twanikira ku muryango ubwo buzima kumenya bwari bugoye sana bwari bugoye nyene ntabwo umenyereye amezi abiri muri mu nzu udasohoka navuga ko reka ndavyite ko mwari mu gasho ni mu gasho niko mvuta tutasohoka twabona hanze turongotse kudirisha hama mwaciye muza kuhava gute rero kuhava hagiye hagenda bake batwara bakenya bakurira indege abandi bakurira indege batwara bake wewe wagiye mu bakangahe mu banyuma wagiye ubwanyuma mugase ugenda mu banyuma je nayo kuri indege samedi bacho bafata itike yiwanje bayijana kundi muntu nanje cengira ko cengenda dimanche kuri atike yagendera ko wamo kuri atike wa muntu yagira ko yiwanje we yaregiye yari je nayo kugenda samedi wacha agenda samedi kuri atike yanje mugabo we yari kugenda dimanche nije nacengenda dimanche okay umaze gushika rero mu Barabu ndashaka utubwire kwanza ubuzima bwiyaguye bwo mu bihugu vy'abaro kuko hari abantu benshi ko baradukurikirana abariyo cyangwa se abipfuza kujayo ndashaka utubwire nk'umuntu wagezeyo umaze gushika mu Barabu vyagenze gute ndashaka duhere ku kibuga cy'indege cyo mu Barabu ugishika ku kibuga cy'indege byagenze gute uwo nyene muri Kenya niho vyanyoroheye ko muri Kenya baravuga Iswahili mugangeze muri Ethiopia ko ntiyumva n'ivyo bavuga ivyarabugusa ivyarangoye bivanye n'itike nagire kitari wanje gusa nsanga ari umwarabu umwe yavuga nyene igiswahili cyakure barambaza ndavuga bambaza
uwo muntu ari kuri yo tikora mozi tindamuzi bambabwira ibintu byinshi bambwira ngo nsubire inyuma ntazi niyo nsubire inyuma nco giyeyo nararize natari bakubwiye gusubira inyuma kubera ukuntu wagire kwitika atari gwawe zina yuri kuri passport siryo ryari riri ku ntuze kwitike ndege bace nyene imana irabikora bace bantaburiye tike yagusa ndayi gutaburiye abo nyene bo ngaho abo bagukuye muri Kenya abo nyene bo kibuga c'indege abo nyene bo kibuga c'indege mukuru wa airport ariko bari bakubwiye ati subira inyuma bari bambwiye subira inyuma ndarira ndavuga ati naho nzi ibintu byinshi acaza rero umwana bavuga iswe cyakura arambwira we ivyo bakubaza byose uvuga ko atavyuzi bace barambwira afise amatu gutabura izindi tike ndavuga ati ya hamba cisanga abantu aburindi ti bana burindi ti ndagenda amaze gushika rero hariya mu Barabu kibuga c'indege cyo mu Barabu nticanguye kuko nta nakimwe bakubaza ya kuko ugishikayo ukiri ino mu Burundi baragufotora ifoto yawe bakayirungika hariya ni kuvuga tumaze gushika hariya hari umuntu abafise ifoto yawe uzobona yikwereka ngo uri uruyu twavugaye cyabwira ngo acamujana ariko urumva ko wagiye wacerewe ngira umuntu we yari kuza gutora ku munsi nyene wa gatandatu urumva je naragiye banshikana kuri aeroport rero bajanti banje baca bambwira ngo we turabihevye ngo uzoca ugenda ejo dimanche reka hagenda uyuca vuga nta kibazo hanyuma umaze gushika ku kibuga c'indege c'Abarabu wasanze uza kugutora ari hari uza kuntora niyo yarari nashitse aranye n'ifoto yanje caranyereka nicara ndicara passport ndamuha byose ndicara twumve nageze mu 14 cece ndahava saa 4 z'ijoro ni ubusa inzira yanyishe 14 wahageze saa 8 ucu hava saa 4 z'ijoro saa 4 y'ijoro wari wari mu biki saa 4 kuva ayo masaha yose urumva bakubwiye ati biva mu boss wataje gutura abonye kuri aeroport hari igihe uza gutorwa n'undi muntu kaba ngombwa ko wicara kuri aeroport ukicara hari igihe ntarara hama saa 4 z'ijoro no wabonye za gutora ya saa 4 z'ijoro aje kuntora n'abandi Barabu baba Ethiopia n'abagande twara mugandi twashotse tugenda kwa boss bacu twaraye kuri uwo mupapa nyene hama bukeye turafata imodoka twagenze ikintu c'imisi 2 kugira geragenze ikintu c'imisi 2 kugira nshikiyo ngiye kugira ushikiyugiye uri mu modoka imisi 2 umurango nijoro de jour menga n'ubuzima butoroshe ndashaka rero tubwire umaze gushika ku nzu ukorera ko mu Barabu ndashaka kutubwira ubuzima bwa mu Barabu cyane ugishika niba bikorohe je ndashaka kutubwire kwa uduha akahistwari gato umunsi wa mbere ushika mu nzu y'Umwarabu umunsi wa mbere nshikayo inyazaho zarananiye nabwo nari ndazimenyereye urumva ine tumenyereye turya umuceri n'ibiharage inyama yino ntimeze nk'iyahariya nk'inkoko zahariya bazitera ibishinge rero usanga nk'inkoko irorosha ukuntu umengo irashaye ukuntu zinjye zahari usanga zimeze ukuntu kwe zarananiye namaze ukwezi kose binanira gufungura nk'amata yonyene nkishikayo rero kubera nayo nshaka akazi ngenda gashapukira ndabona umengo ni bisanzwe ndahamaze ukwezi rero kubera ugishika bagufata nk'amata y'abashitsi bwo kuri mushasha bacu bakora ko bagukunda ibiki n'ibiki mugabo rero hamaze ukwezi amezi abiranga tutangura gukora ibisanga mugabo biravana hari aho ushikira ugasanga ni heza n'ahandi mugabo benshi nyene bafise ingisombi bameze nabi nkaho je nakorera nafungura ariko niguriye inge je nyene Yesu ugasanga nk'amera bampaye bisaba ko nigurira amamega hariya hariyo aya 50 ya 20 uga nkamabuje je yambwira kugira aje kuyangurira yambwira ngo ni desa amamega yagugwa 20 we yacambwira ni desa wagaca kugura ku mega kuri desa rero nkaca mbona nanse kuyagura umuryango wanje umenya ngo meze gute ibiki cyuvuga ati kuvugura ugasanga kugira mfungure ndamuhaye amahera agahamagara ku butike ko abahariya urabaterefona bakuzana ibintu muhira kamuzana nkatori nkasuma ivyo njya je nyene imuzu nje nazigurira ibira byose nje navyigurira reka kandi nakora ahantu habiri ndakora kwa mabuja no kwa nyina wiwe mugahenka yembwa inzu imwe wakora ku nzu zibiri ugahembererwa inzu imwe ugasanga nyene ndarushe urazi ko kwirigura kora umunsi wose ntufungure ukirigura kora ntibica
ku buryo hageze aho nja muri dushe koga noga nicaye hasi ku makara wicara hasi ku makara kugira woge yego nkumva amaguru mengo arimwe amahwa musite amaguru mengo arimwe amahwa kubera kuruha ugasanga mije gukora ngaha banjanye wowe n'amabuja ntiyari hafi ya waheza gukora ngaho direct buri imodoka waje ashasha mbwa tugende iwacu atakuruhuka atakuryama ngo uruhuke canke rero yobona amabuja mukuru wa mabuja yarafise abana bane bose intahekana tuzo tungana nkuko rero ugasanga ndakuza akazi y'abana ndabagize ukurumva ku buryo numva mengo ntosara no mu mutwe aho sinanafunguye baratetse barariwe ubona ko shabazana nk'amagufa y'abasigaje ngo amagufa basigaje injya bari bakunzi ba TV mubanze munyumvirize neza injya wazitetse urazihishije urazaruye ukabashira bakajya ubaraba kubera ahantu narindi hari kamera mabujari yambwiye sinzi hari henshi ntuhonja kugino utega kumviza ngo umunyu ukayora nk'ikiyiko kimwe mabujanje ntiyemera yakubwiye gute ntuzigere wotetse uzogera kugenda guhenya wozoteke gusa ushiremo akunyu urabe wo uzopimira ku maso ntabyo gushira ku munwa ngo wumvirize uzojya uko jewe jeje nyenda kwaruriye cyenda guhenya haragera ahantu nkubu tugiye gutembera nko mu mahoteli hariya mu bari ugasanga twicaye nkuko barazanye injya jewe bakaca bashira injya mu gipapuro ngwijya wewe bagushira mu gipapuro hama nabo biri he kwisahani kubasahani nyene aho gishobora kuja mu kabare bagabaseriva mu masahani bikini biki bo baca bagenda bagakura kuri irya bazanye bakaca bashira mu gipapuro bakagwa mu maboko ngo bagwa mu maboko guca wacugira wacu utega guca baca bashira baca durarira mu ntoki cyo gasanga nka juice bayizanye yayenyoye akayiha umwana akanwa agaciramo akagira iki akaca guha rero ngwinwa achaguye reba ivanye n'ingene woba wiri ubusa iki waraye ubusa urapfa kunwa urapfa kunwa nyene warateka ariko ntufungure mbega ico gihe byari bikoroheye byari bimeze gute ico gihe ntivyari binyoroheye kubera urumva narakora mugabo sinafungura kandi nubwo nagwara ntibamvuza ndibuka naragwaye corona ndagwara waragwaye corona virus hamaze kugwara corona byagenze gute cyo gihe ndamubwira njane kwa muganga arambwira sawa umugabo waramuhamaye kuko umugabo yarameze neza ubwo niwe bameze nabi umugabo amuhamaye njane kwa muganga acambwira ngo urazi ndagurira paracetamol kandi ukabwira umugabo wanje ko nta kuvugije uraraba angurira paracetamol tuyatamuhira namwe paracetamol yonyine none umuti wa corona hariya byari wari umeze gute den byari paracetamol nyene oya urumva abayanse kukuvuza amako tuzi corona utabata kuvuje wacu upfa cyo gihe byashe bigenda yacampa ibintu bimeze nk'ivyatsi mugabo bisyeye akabishira mu mazi nyene akacampa nawe ugasanga birarura akacama yejene nashikiye n'ahantu baroga nashikiye ahantu baroga bashaka ukinda mbona uko nyina mu mabuja ntitwabana muga kenshi yirwa muhira hari igihe yarana no muhira twara mu cyumba kimwe yahinda mbona uko yakinda ubona uku bakaza no mwijoro njyanye akamvunagura amaguru nkavuze induru bikanka idwi n'isubu avuzuka mu gitondo bikanka ko ntambuka wowe wasikiye ahantu baroga yakinda ubona akindira mu cumba muryamyemo jeho ico naryamamwo iyo yaraye muhira aho nakora twarara mu cyumba kimwe mapana mu kugitanda kimwe ariko mu cyumba ibitanda byasa n'ivyegeranye mugabo mu cyumba kimwe agahinda mbona ku murango canke imijoro ku murango yarakinda akinda gute ku murango urumva hari ukuntu nyimba bavyitiye uburengeti ugasanga aragwifutse gaca afata ibintu vy'imiti agasafuriya ibiki jere nkishika nagira aragwaye ugira ati numuti ari kare kwiyubikira kira misi nkabona arabigize rero hari ukuntu nakunda kwisuka mu mutwe nkifunga amagrombebe rero iyo nifunza amagrombebe yacambwira nguraberewe ngo ntuduzura ngo uzuragumiza uko nyene mugabo ndavyifunze mu mutwe nkumva umutwe urandiye ndavyiho nkumva ndorohewe akacambwira ngo uya ngubikuyeko ucumera nabi kumbe rero ndabishizeko niho baca bandonga
bakaronka ingene baza kunkindira rero haragira ahantu ndambwira ati burya rero je gukora impembwa inzu imwe kandi nkora zibiri sinabishobora shaka munsubize kuri office nenda hamaze umwaka nenda hamaze amezi 10 yacha ndambwira je shaka muntu bari kuri office canke bemere ko nkora mu nzu imwe mpembwe inzu imwe kandi ungurira byose nk'umukozi wawe arambwira ati byo ntibikunda kandi niyo waramukubwiye kuri office nahandi uzofusubiye gukora nyene yavuga ko azokuroga cyane urumva ntiyambwiye ngo azondoka yambwiye nahandi uzofusubiye gukora ahubwo wikunda gumwa ushobora ko yaca kwica rero ndavuga ati oya ntibikunda jinjana kuri office arambye ati tiga ndakutware antwaye aryohewe nyine arambye ati mugabo nubwo ugiye nahandi uzoshaka aye cendagenda kuri office na office nari ndimwo twashinashiyemwe yari imeze nabi yagurisha abakobwa ugasanga twe twarara hejuru kuri etage twego bakobwa ugasanga batubwiye ati nimwururuke hasi mwambaye amapantaro mwabanishije rero akaza barabo bapapa bamama benshi baba barabapapa bakakuraba bakabaza wowe umukiro umurundi uri umunyarwanda uri umukuru mu kavuga rero bivanye n'itayi wawe ingene waba wahagaze nyine meze ibihe n'ibikashavuga twashimye wewe niyo office yanje yari imeze rero ndibuka ico gihe ndi kuri office haza agatama karaho kavuga gashaka umukozi w'umurundi nanje umurundi na twari babiri abarundi turi ngaho twambaye ipantaro kacikaraza kavuga ngo gashaka jewe ndakabaza urafise umugoyeto je ndiba ntabana office ngo tinayo John ntwaye gukira iki nguye ngo je ndashaka tugere ku bana ndambwira ati yanje shaho je ku bana nta muntu umwe mu bana iyo office wanse kuja gukora bacha gukubita ndavuga ati bacha batora inkoni bakagukubita nk'umwana apana umuntu umwe baza ari nk'abagabo bane batanu bakagukubitira rimwe ndavuga ati mutima urambye ati genda ubundirika ndavuga ati reka ngende ngira no bandosa akajyo ko guturuka kugira nje ugipolisi kintane muhira kurumva harageze kuri etape nkora ntahembwa kako kuwo mutama nyene oya kuri uwo mu mama narimvuye harageze igihe wakora udahembwa warateka bakugaburira bakaguha gusa amagufa basigaje bakajya inyama bakaguha amagufa baguhaye amagufa warayajya byabimeze oya sinayajya none nk'igufa worya gute kandi bari igufa baguhaye amagufa byaca bigenda gute amagufa ntabwo nayajya narayata gusa kenshi wasanga nko muri frigo hari amata n'abandi bitomboreyemo sinayatura babona oya babona bokwereka ndahengera twajyamye mu ijoro nkaca mbyuka buke nkaca ngenda nkasuka ikirahure cy'amata nkana cyasubira kuryama mugabo ngitondo abibonye ntiyasubira kuyashira muri frigo yaca yabika mu cyumba wiyo hama yabitse mu cyumba naho kumva ari cyo wafungura ntibaguhinja byaca bigenda gute naguko nyene nanywa amazi ariko wanywa amazi mu gatondo kazinduka ku kazi nkabyuka ngakora cirirwa mu kazi hama ku mugoroba kanywa amazi kandi ibyo watetse aribo babifunguye kugira mfungure mvuga ati ndafunguye kweri ndahaze twagenda gutembe kuko boss wanje na mawuje ba mama baravukana rero iyo tugiye babona boss narafungura uko bo barankunda hariyo n'umukozi w'umugande ngiye narafungura kweri nkaryohewe mugabo ntashe shaka kubita nk'imisi nke nafungura kandi nkora rero aho gatamba rero twagiye mu ijoro nko masambiri turashikiwe iwe arambwira wo arara mu nzu yo mu kigo fuka ati sawa we arara mu nzu vuba tuvyutse mu gitondo aranyereka inzu yanje vyo gukora uko bimeze sawa kacikambira ngo agiye kugaburira intama ndateka meje guteka natamwe ndakora isuku ce ndateka meje guteka kacikaraza cambira nticaye ndazanye cyenda mu abatama bari barakazisha acambira ngo ice cyanje wagitetse nabi ibihine ndabwira ati uya nagitetse neza je mu ndagiteka uko nyene carazara binjira atetse arambwira ngo nizi wazitetse nabi ntazoshaka caratera isafuriya ishushagira yinsukiye ndamufata yagira bikumeneko bishushe wari watetse bikuwo munsi yari umuceri hariya kenshi bateka umuceri bakawuvanga n'imyungu yagira ukumeneko ushushe ndamufata amaboko acafata nk'uko mu idosi arambwira ngo uranze ngo hano uzigira uhava ngo aha nzobicira ngaha uzokwica nzokwicira ngaha nambwira basubiza kuri office aho wankuye ngo ndagusubizayo bose nshobora abo kuri office nk'abatelefona bakankunyitaba nk'abatelefona bakankupirako barambloka abo kuri office abamwe bakurungika bakambloka
numva ndabura umfasha navuga ati aha ni Imana yonyine nka telefone abo muhira nkabwira ati jewe ndagize ingorane mama yirirwa ararira rero hariyo ndafise umupapa w'umugenzi n'umusheri w'umugenzi wanje ndamurungika nimero zabo bo kuri office ndamubwira ati abavuga icongereza nimuvugane ubabwire yuko jemeze nabi kandi bakaramuka banyisha umva ubakangi bakayaga bakamuhisha iyo ndi urumva bo ntibari bazi ingorane mfise no kuba ari bamblotse uwo munsi rero aho gatama kacikamera nk'agasotse umva kari kambwiye uko kagiye kumpamagara abantu bankubite bagukubite uwo munsi byari bigenge uwo munsi nyene uwo munsi wo muce uwo munsi nyene urumva nashitse no munsi bukerera niho byaciye biba yabwiye ngo hamagara abantu bagukubite baze kunkubita arafata imodoka aragenda rero nyimba yari bagiye aca yibagira kugenda yugaye portail cindasohoka rero nasohoka sindabona ngo ndiko njaye ndiko mva je nabona ngo mangenda nabaze imisi 3 mwibarabara bwije aje njyana buke nkaca amaguru nkagenda ntafungura cendaronka rero umuntu antoye ndahamara imisi 2 wiwe fata neza kwe cindabwira rero shaka gutaha ni mujane w'igipolisi kugira ndabe ko bo ntahana igipolisi baranjana babandi bo kuri office kandi bamaze kumenya ko ndi ku gipolisi bacuraza kontora babandi nyene bamwe bakugurisha kuko hariya akirazira umwana w'umukobwa umukozi ngo aje ku gipolisi ni bibi bibi gute hariya nta muntu w'umwirabure ushobora kubona mwibarabara akagenda n'amaguru nikibaho bakubona umengo umusazi uri cyane hariya bose bagenda ku miduga rero bacuraza kontora namaze ndiyose nugaranye mu cyumba ca jenyene nta nuwa ntajya urumva ngo ndi mu gihano kubera nagiye ku gipolisi ndwi yose ntajya urumva ndonda nirwa rukura telefone barayinyaka nirwa rukurira gusa rero kumbigiye nari ku gipolisi bari batelefonye mu boss wa mbere bamubaza yuko nasubiye wiwe avuga ati jewe ntiyagarutse iwanje kandi ahubwo sindanamubure kuko mu boss navuye iwe atabishaka umugabo yarafise umutima mwiza we ntiyanaba no muhira yacaragaruka kuntora anjana kuri office we rero yarasanzwe akoramo ndahashitse bacambwira ngo yo imeze neza haje kuntora umumama ngo afise abana 2 umumama ambwira ngo afise abana 2 we akazi kawe nakazi gusa ko mu nzu abana ntuzi bara shitse nsanga afise abana 4 baratungana sanga afise abana baritungana umuherezi we yangana n'umwana wanje ndihangana ndavuga atahana ibisanzwe sinaryamaho njyanye mvuze ndasinziriye isaha imwe rumva nirwo urabona garderobe sinzi sinokoreka niko niyaringana ugasa garderobe yose bayimanuye bayikoroye hasi ngo uzuragorora imuzi imyimye upanga ugira iki ash naho nyene cendava cendatoroka nsubira ku gipolisi cenja kuri ambassade y'u Burundi rero kugira nta cendamara meza mba ntibigeze uronka n'amahera hayi aho naronse yose ndashima yari swata gusa oya naronse yose ndashima kandi umva aho waje hose byagenda nabi kubera office yanje nyene urumva office yanje yashaka nje kuri uwo mutama nyene umva kubera nje nase kujayo ngiye gukora ahantu ntibanyemere baca bagukurayo ushobora ati ibintu umva waho waje hose baza kugutora kugira usubire ku mutama hama se wa mu boss wa mbere yaca telefone umva bari bambwiye yuko atahandi ndosura gukora nzorinda nta nasuye gukora handi rero kumbe ko ndibuka narigeze kugwara ndi kuri maze gutoroka hari umugenzi wanje muri bajya baba mwibarabara yaciye azarantora anjana iyo yahoraba namaze byose ngwaye nashaka kujya nkavyuka bancina sagwe no hose ngo kugira ubandanye ubuzima oya sinamenye wazinci ntasaga cheni wa murozi urumva nashaka kuryama nkavyuka nsanga afise amaraso nose mwidosi nkabaza mutwaye none ni wankataguye guteka ni wankataguye yera atangiye kubibona neza nashaka kuryama nkabonda abantu bambaye impuzu zirabura bakambara impuzu zirabura sindamone nko mu maso canke magazi ndiko ndoza nk'ivyombo akaza nk'uruntu rukangira kumacanga ndavuga atana byo noshobora dikanaye muye ndupfuye subirayo kandi nk'ubu urumva neza yuko urosa kandi karyo wasubira mu bigo by'abarabu wumva n'ubuzima waciyemwo kubana n'abarozi kurogwa gwakwa gusuka ko umucero ushushe urumva neza yuko urosa karyo kongera gusubirayo nasubirayo intangira goye kuba bijya vyarabaye nibice bisubira yuko nocika intege ngo nkareka gusubirayo ngo kubera ngo bijya vyabaye ico gihe wari umaze imyaka ingahe uri muri ubwo buzima imyaka 2 neza yaheze ndi muri ambassade ugira ugaruke y'abarundi ushitse muri ambassade y'abarundi wari ruhukije
Sinirukije ko nawe ntivyanyoroheye umva nahagiye ndemvye ku buryo ndavuga ati bampe imiti baka umva bari bampaye isumu iyo myaka ibiri yose bamaze barariye isumu yasumu wavana no mu Burundi hama waciye ari kingana gutogira ugaruke nga mu Burundi iyo ambassade nahamaze amezi 4 ngwaye imeze nabi no kuri aeroport mama ntiyaje kuntora ntiyamenye ngo natashe gute kuko vyaranteye isoni kumubwira mama ngo naje kuko nk'uwo munsi nashitse kuri aeroport yari kumbona ari kuri naje ndemvye nabyesenye wanje tijewe nzozejo carapira umugabo ko barafise imodoka baraza barantora namaze imisi 3 mu matazi ko naje aramvura kugira nkire naho nyene vyabaye ingorane kuko isumo yari yarengeranye reba bari bambwiye baci bambwira yuko iyo nateva gato no gufana ari kuko umuntu nanyoye n'umuti uranturira ku ndarazi ikironda nyene ikironda rero maje kumenya ko naje heze imisi 3 yamenye ko naje watoya kabiri bukebu muga nk'abantu nyene bambonye baravuga akazi kamunaniye ibiki n'ibiki nawe uraza abantu nyene ngene bameze ahubwo nyene nshaka kumbwire imbere ko turangiza babonye ugarutse umeze nabo kuntu abantu bavuga gute abakubonye ugenda abantu bavuga nti ngo nk'abantu bamwe bavuga ngo banyirukanye hariya ngo nivyekero cinzahawe abandi bakavuga ngo nasambanye na boss abandi bakavuga nyene vyinshi ngo akazi kananiye muga muri abo bose nta muntu umwe yavuga ukuri kuko nta muntu umwe twari kumwe Jeni yari Jeni Imana yiwanje yonyene ariko hari n'abavuga yuko hari abantu baje hari ugasanga basambana n'ababosi babo kugira baronka amahera menshi bajya bari mwibarabara abipangiye si bose mugabo benshi kuko urumva nanje nabwiye yuko nahamazindwi gusa namazindwi sinari ku kazi nari ngwajwe n'umugenzi kugira ngaruka ino narakize biranga rero bambwira yuko ngo niyo mara gukira ngo turafise umuntu tuzoce tukurangira nyine akobera umugabo fuka tuya ntibikunda je shaka gutanga wacu umugabo kugira muze murakora iki umugabo nyine gutware hariya muragira nyine bijya vyino vy'indowa mukabana mu mategeko apana umwarabo ya umukenya umugande hari abavuga ko nabo basambana n'abarabo mbega bijya nivyo canke nivyo hama niye mpamvu ituma basambana n'abarabo kandi bavuye ino bagiye gukora kugira barondera ubuti sindabizi uko buri muntu wese afite impamvu yiwe umuntu wese afite impamvu yiwe hari nk'abantu usanga badatinya bavuga ati ni bisanzwe bamfatisha nk'abareke birabasha nundi bavuga ati ndazi canjanye vyanke mugabo nakoze biri ko turangiza ikiganiro shaka ugira akajambo kamwe umubwire abantu bariko badukurikirana baba bifuza kuja mu barabo canke abari ubuzima bugoye nkuko nyene ndashaka ugira akajambo kamwe bambwira kugira ngo turangize ikiganiro abari yo bafite ubuzima mubi bashishikare bihangana no gusenga cyane kuko hariya ntiba vyoroshe hari igihe ukora ahantu ugasanga baguma bagucira mu maso ibiki n'ibiki abana rumva ukabaho nanduba ukaguma wugaranwe arukurira gusa ni kuri bashishikare bihangana je senzi ko nzotaha bivanye n'ubuzima n'indi mu mugana naratashe undi muhira nishimanye n'umuryango bimeze neza hama nabifuza kugenda nabo urugendo rwite nawe we wumvise gushaka gusubira urugendo rwite nanye ndosubirayo reka ndagushimire cyane rero merci beaucoup merci gisokuzo wa TV reka ndagushimire cyane wewe waravye kino kiganiro remember subscribe kugira ngo uzabona professional interview je bari kuruva ngaha my name is Radio kuva kuri Loy TV twari kumwe na Mishu yatubwiye byishi ubuzima yaciyemo mu bihugu by'abarabu ariko ashimira Imana yuko yagarutse mu gihugu cy'u Burundi avuga ati je nawe mu buzima bubi narateka sifungure narabanye n'abarozi turana mu cyumba kimwe rumva ko ari mu bitoroshe ariko Imana ibyo byose irabimurinda akugera uno munsi aragaruka mu gihugu cy'u Burundi avuga ati ndashimira Imana atariko ndose indi nzira ntusubirayo mbega ari wewe wasubirayo wumvise ubuzima yaciyemo ibyahuye navyo ari wewe wasubirayo aho yiskuri kamera kumwe Elfred Carf anu yatumye image ibona imeze neza cyane anu yatumye sound uyumva imeze fresh sana reka ndabwira ati we love you so much dusubire ubutaha ciao ciao my name is Radio this is Loy TV in the place you know what it is we love you so much wagwan